Bene data nkunda ndasubiye kubaramutsa amahoro y'umwami wacu Yesu Kristo abane namwe mwese aho muri hose kw'isi yose. Wo muvugana ni Françoise Habonayo, ndasubiye gukengurukira Imana data wa twese kuko ari umunyabuntu n'umunyembabazi, yatugiriye neza turacari bazima, Imana nishimwe. Ngomba dutangure n'indirimbo y'ijana na 23 mu Kirundi ivuga ngo Yesu ni wewe naronkeyemwo amahoro mu mutima, ngo nahora ndayarondera ahandi ariko nta handi hariho. Imana ishimwe. Yesu ni wewe naronkeyemwo amahoro mu mutima, nahora ndayarondera ahandi ariko nta handi hariho. Na wundi atari Yesu yombumba, ntarindi zina no kwemera, kuko ubugingo n'umunezero bibonekera muri we. Kera narondera umunezero nitse umutima mpebuye, nariko ndarengana umukiza antegesha urukundo rwiwe. Nta wundi atari Yesu yombumba, ntarindi zina no kwemera, kuko ubugingo n'umunezero bibonekera muri we. Nagejeje kunywa ku migezi y'umunezero w'iyi si, irakama ndihebura gose, nzigirijwe ndarira cane. Nta wundi atari Yesu yombumba, ntarindi zina no kwemera, kuko ubugingo n'umunezero bibonekera muri we. Sinarizwa nuko ntagufise, gushitsa aho mpumuriye, unkoze ku maso ndakwihweza, nkubonye ndizwa n'igishika. Nta wundi atari Yesu yombumba, ntarindi zina no kwemera, kuko ubugingo n'umunezero bibonekera muri we. Haleluya. Yesu nashimwe bene data. Uyu muririmbyi yaravuze ngo nta wundi atari Yesu yombumba, ngo ntarindi zina no kwemera, ngo kuko ubugingo n'umunezero bibonekera muri Yesu honyene. Imana ishimwe. Abantu benshi baragerageza kurondera umunezero hariya na hariya, bakagerageza kurondera umunezero mu kwinezereza, mu kwinezereza imibiri yabo, ukayiha ico gusabye cose. Ariko nshuti, warabibonye ko ata munezero urimwo. Umunezero wo muri Kristo Yesu niwo munezero mwiza, niwe munezero uramba. Yesu nashimwe. Uyu muririmbyi yaravuze ngo kera narondera umunezero, ngo nitse umutima mpebuye, ngo nariko ndarengana umukiza, ngo aca ntegesha urukundo rwiwe. Nawe uca wibuka ingene warenganye umukiza kenshi, ariko akagutegesha urukundo rwiwe. Imana ishimwe. Ahandi aravuga ngo sinarizwa nuko ngo ntagufise, ngo gushitsa aho mpumuriye, ngo unkoze ku maso ndakwihweza, ngo nkubonye ngo ndizwa n'igishika. Nawe urabizi iminsi myinshi ata ivy'Imana ntaco vyakubwira, ntivyagutera ubwo, ntaco vyakubarira, ariko aho Yesu aguhumuriye amaso akakwereka, waciye ubona aho uriko ari mu mwonga munini,
ugira ubwoba utabaza Yesu, Yesu aragutabara. Aha tuca tubona bene data bataraza ku Mana, nukuri sibo barahumirije. Yesu umunsi yabakoze ku maso bazobona bamenye ko bari ahantu habi kandi bazoca bifuza kuvayo. Imana nidufashe. Yesu we, uyu muririmbyi yaranezereye ngo Yesu ni wowe naronkeyemo amahoro mu mutima. Nshuti yanje, nawe urazi ingene Kristo Yesu atanga amahoro mu mutima. Aho uca wibuka bya bindi byose Yesu yakugirira, ukibuka ya mahoro Yesu yaguha, ukibuka ingene wahora urarurarira utazi kubera agahinda ko mu mutima, ariko Yesu amaze kuzura umutima wawe, urazi neza ingene byahindutse ukamana amahoro mu mutima. Naego natwe turashima Kristo Yesu kubw'amahoro yo mu mutima Yesu yaduhaye. Nta handi amahoro abonekera, nta handi agakiza kabonekera, ni muri Yesu gusa. Nshuti uri kurankurikira aho uri hose, ivyo urimwo vyose, ndakurarikira ndakwingingira kugaruka kuri Kristo Yesu Mwami. Niho hari amahoro aramba, ibindi vyose ni gitutu gusa, ariko muri Yesu n'amahoro aramba. Yesu nashimwe. Maze iminsi tuganira, twaraganiriye, ndabashingira intahe ingene Yesu yampaye urugo, kandi ndashimira Imana Data kuri bene data mwese mwanterefonye mukanyandikira ama message. Imana nibaha umugisha. Nabonye gose yuko ugwaruka rwo muri iyi myaka rurakeneye kumva ijambo ry'Imana, rurakeneye kumva inyigisho zijanye no kuba mu rugo. Ndasubira ndababwire nti umufasha mwiza canke umugabo mwiza atangwa n'Imana, kandi ntumurabira muri ivyo ubona, kuko ivyo ubona, ubwo butunzi ubona ejo byose bizohwama, ubwo bwiza ubona ejo bizohwama, ariko umurabire mu Mana, umurabire mu gusenga. Imana ikubwira ati n'uyu. Imana ishimwe. Reka imbere yuko mbandanya nishure ibibazo bya bene data bamwe bambajije, kumbure ngira ngo nawe utabibajije woca wumva inyishu yavyo. Hari umwe yambwiye ati birangoye, mbona rwose ko Satani yamaze kunzirika, ndaziritswe sinokwikurayo. Kubw'inkomezi z'abana b'abantu ntibishoboka mugenzi, ariko ku Mana birashoboka. Niba ufise umutima vy'ukuri wo kugomba kubivamwo, ntibigoye kubivamwo. Wewe ubwira umutima wawe yuko wewe ugomba kwikiza, kandi birashoboka. Ushobora kuba ufise abagore 2 3, ukavuga uti none nzobisohokamo gute? Kuvyinjiramwo wavyinjiyemwo umengana ibintu biryoshe kubera wari ufise amafaranga menshi kumbure, ariko kubisohokamwo uyu munsi urabona ko bidakunda, kubera yuko umugore wa mbere afise abana 3, uyundi wa kabiri afise 4, uyundi wa gatatu afise 1. Donc urumva ko Satani yakuzingiriye vyinshi, ariko inkuru ndakuzaniye uyu munsi nuko Yesu agukunda kandi ushobora kubohoka byose ukabivamwo. Inama no kubwira nti umvira Imana. Abo bose basezerere, subira ku mugore wa mbere. Abo bana wavyaye nabawe kandi nab'Imana, uzobafasha, uzobaraba, ariko umugore wawe nuriya wa mbere. Ariko nabo bana sikuvuga ko uzobubahevye, kuko n'amaraso yawe, nabo uzobafasha ko n'abana bawe. Ariko kugira ngo ibintu bigende neza, ube mu ruhande rw'Imana, wihane mugenzi. Bajya abagore bareke, niba barongorwa bakarondera abandi bagende, niba boguma haje bahagume, ariko wewe wikiranure n'Imana, usubire mu nzira nziza. Yesu aguhezagire. Hari mwene data wundi nawe yambwiye ati uwo dukundanye ndamukunda, ariko
ndiko ndabona yuko umenga ubuzima ntibutera buja imbere, amafaranga ntaboneka, none bizogenda gute? Inyishu yanje ni no kugira inama gusa, no kugira inama ndakubwira nti ubutunzi ntibikagukange, n'ubukene ntibikagukange, kuko ibyo byose bishobora guhinduka, ukaba umutunzi kandi wari umukene, cyangwa ukaba umukene kandi wari umutunzi, ukaba umuntu w'amagara meza kandi kera wari goyigoyi, kandi ukongera ukaba goyigoyi karataniha n'umutwe. Ibyo rero ni ibyo tutamenya, biri muri bya bindi byinshi Imana yaduhishije. Ariko icyo twifuza kumenya, twifuza kujana n'umuntu ari muri Kristo Yesu, byose muzobirabira hamwe, ingorane zishitse mugafukama hamwe mugasenga, ibintu bishitse mukagwaniriza intambara hamwe. Uvyo nivyo tuba twifuza, kuko nivyo byonyene bifise urukiza. Imana rero nibahezegire, musenge, hama Yesu nabishura mugende nkuko yababwiye. Jewe sindi hano, hariho abantu bambarira ngo none ngire gute, ngo none undamuhebe, ngo none ugenda muhebe. Umviriza bene data nkunda, jewe sinaje kwigisha abantu ngo bariya mubahebe canke bariya ntimubahebe. Nashinze intahe y'ibyo Kristo Yesu yakoze. Irya ntahe nuyumva, uyumve, niba bigufashije, biguha akarorero keza, ugenze nkuko ijambo ry'Imana rivuga. Ariko kubwanje sinokwinjira ngo uyumuhebe uje nawe mureke. Ico nkubarira no gusenga Imana, umenye ubugombe bw'Imana ubwo ari bwo, ugakora nkuko ubugombe bw'Imana bubabwiye. Imana yo mwijuru nibahezagire. Mwabigeme namwe misore, kuri Yesu Kristo arabakunda kandi arifuza kububakira ingo nziza z'amahoro kandi z'umugisha. Kandi Yesu mumuhaye ikibanza arabikora kuko n'umwami. Nashishike ndababwira nti nimwasenga nabi, Imana izobaha, kuko bose musaba Yesu arabafise. Ariko none niwasenga nabi akaguha inyishu y'ibyo wasengeye bibi, ejo mukazohura n'ibibazo mu rugo, tuzohava utuka Imana ngo none kubera iki yakugiriye nabi. Si Imana. Wewe tuza, tekereza, shira amaguru hasi, senga Imana, raba byose neza, hanyuma byose bibwire Yesu uko bimeze. Hari umukozi w'Imana umwe yigeze kumbwira akajambo kandi karanezereye, Imana imuhezagire. Yavuze ati hamwe hoza umugabo akenye cyane, atagira n'umukaze wo kuryamako, ariko akaba atunze Yesu yuzuye mpemu yera. Ati hakaca haza n'uyundi afise imodoka, afise ishato, atunze, afise ibintu byinshi cyane, ariko atagira Yesu. Muri abo babiri wotora uyuhe? Ndibuka bamwe twari kumwe baciye bavuga ngo jewe natora ngo ujye ngo atagira umukazi, ngo ariko ngo atunze mpemu yera. Hanyuma rero nanje mu mutima jewe sinishuye, naciye mvuga nti none muri Yesu nta bantu bafise imodoka bariyo, nta bantu bafise amazu meza bariyo. Ncambwira umutima wanje nti Yesu nizeye azompa umugabo ari mw'Imana kandi arimwo n'umukate wo kugaburira abana. Nabivuze umutima urumva muri ibyo bibiri, nta muri za alternative iyo ntiyari irimwo, ariko nabivuze mu mutima. Rero ndashima Imana. Yesu Kristo aragomba ko tuvuga neza uko tuvyumva. Si ukuvuga yuko ngo nguriya muntu ngo kubera yuko ngo ameze gutya yuzuye mpemu yera ngo nico gituma woca umujako. Nabuzuye mpemu yera barashaka kuba bamuzi uyu munsi, ariko ejo bashika mu rugo bakagwa, kuko ibyo turabibona byinshi. Ariko icyo tuba dukeneye ni iki? Tuba twifuza uriya muntu Imana yakugeneye, ujye nyene Imana yakugeneye, ujye nyene Imana ivuga ati n'uyu nyene niwe nshingiye intahe, niwe muzobana mu marushwa no mu magorwa, byose bizogenda neza. Ibyo nibyo tuba twifuza. Imana y'ububasha bahezagire. Uyu munsi rero ndagomba tugaruke ku ruhande rwo gukorera Imana. Bene data, turi mu minsi ya nyuma, nico gituma twifuza ngo umuntu wese agende nk'uko Imana yamubwiye, akore nk'uko Imana imubarira. Narabibwiye kumbure intahe nyinshi cyane ziri mu muco wera, ariko nubundi kuri shene yanje nzogenda bisubiramo kugira ngo abatagiye mu muco wera ngo babibone, bavyumve ko Imana ikora gushika n'uyu munsi. Hanyuma
igihe nihana narababwiye ko nihanye nkiri umwana mutoya, kandi Imana ko yambwiye ngo igihe yampamagara yambariye ngo ico nzogutuma aba arico uzovuga, aho nzokubwira kugenda aba ariho uzogenda, ati ico nzokubwira cose gukora ube disponible kwa mugikora. Rero ndashimira Imana kuko n'uyu munsi niko ibikora, iyo Mana isumba byose. Igihe rero umuntu yamaze kwiyegurira Imana akishira mu maboko y'Imana, ni ukuvuga ngo abavuze ati Yesu si jewe nkiriho ni we uriho, ehe nunkoreshe uko ushaka. Imana ishimwe. Uyu munsi Kristo Yesu ariko arankoresha, ndiko ndabona abantu bo mu bihugu bitandukanye bampamagara bashima Imana, bavuga bati ya ntaye wavuga uku yaratunezereje, yadusubijemwo inyota yo gukunda Imana. Hari uyundi muntu yanezereye cyane kandi Imana imuhezage, yavuze ati jewe sinari bwabona umurundikazi avuga ubutumwa bwiza kuri YouTube. Ati nahora ndaba nkasanga abandi bo mu bindi bihugu, ngasanga abandi bo mu bindi bihugu. Ati none narakubonye, ati ndashima Imana. Nca ndavuga nti Yesu, ico cyatumye kwera umuntu ashima ngo nukubera gusa abonye umurundikazi avuga Yesu. Nca ndavuga nti aha, Yesu nahimbazwe, afise inzira nyinshi zo gukwiyerekana mu bubasha bwayo no mu nkomezi zayo. Hari ijambo rimwe hano mu gitabo c'Imana, Imana ariko arabwira Mose, ariko aravuga ngo sinzi kuvuga, ngo none ngo jewe ngo ndagigimiza, ngo none nogira gute. Hanyuma Imana iramubwira ati none si jewe mpa abantu kuvuga, si jewe ngira abantu ibiragi, si jewe ntuma byose bigenda uku nuku nuku. Imana ishimwe. Nanje rero igihe Yesu yampamagara, mumbabarire kumbure ngira ngo nzoza ndasubiramwo nongera ncanga, ariko nabyo mbonye ko ari vyiza kugira ngo ndabiganirize bene data. Igihe numva umuhamagaro bwa mbere, mbanje kureka kiriya gihe nari umwana, rumva igihe nari umwana Yesu yambwiye ati ico nzokubarira nico uzokora. Kandi Imana ishimwe, umwana Imana imukoresha nk'umwana nyene, kandi umuntu amaze gukura Imana ikamukoresha nk'ukuze nyene. Yesu nahabwa icubahiro. Igihe rero narababwiye niga kuri Esther, hanyuma kuri Esther rero kubera kwa kundi nababara nabaye paralize, hanyuma rero bakavuga bati rindira umwaka uhere uzohindura ishure. Navuye kuri rya shure rero nca ngenda kubandaniriza Ikiremba rero nca ndiga, niho nahereje. Hanyuma ndahahereje nca ntangura kuja mu kazi. Ariko muri ako kazi rero narakoze mu mashure atandukanye, mu bice bitandukanye. Aha nariko nguma ngenda muri rya jambo ry'umuhamagaro. Imana iguhamagaye nk'umwana igukoresha nk'umwana, uko ukura niko igendera gukoresha muri nivo ubugezeko. Rero ngiye ku kazi, urumva nari nize FI, ndumwigisha. Urazi ko bagenda baraduha amamitation, mara bakakubwira ngo bakwafexe ngaha, ahandi ngo bakwafexe ngaho. Ariko Kristo Yesu nashimwe, hari abagenda barabafekta, ariko aruko basanzwe bafise affectation y'Imana muri bo. Haleluya. Yesu yagutoye, arafise icyo yaguhamagaye gukora. Naho bakubwira bati genda muri iriya fire, Yesu arafise icyo kugombera ko hariya. Imana nishimwe. Nanje rero baca bandungika ahantu bita ubwa mbere na mbere kabisa bandungitse ahantu bita Kumugara. Imana ishimwe kandi habwa icubahiro. Nahaboneye Imana mu buryo bw'igitangaza. Abari babyibuka canke abo byumviye intahe baca babyibuka. Nari umwigisha, kandi Imana nagiye yambwiye ati hariho ahantu ndagutumye ugiye kuzokora iminsi 30. Ndavuga nti aho hantu ngiye gukora iminsi 30 nzokora iki nibiki? Sinarinzi ivyo ari vyo. Hanyuma rero baca baranyafekta, nca ndagenda Kumugara ndahakora nk'umwigisha. Haheze iminsi 30, Imana irambwira ati ya minsi nakubwiye gukora ngaha iraheze, ubu rero ugira uhave.
ndavuga ivyo bintu bigenda gute nawe niyumvira iminsi 30 ni ukwezi kumwe aho hantu wagenda gukora ukwezi kumwe nihe ariko Imana iravuga ati naha kandi witegure kugenda bene data abana bo muri ico gisagara cyo kumugara barankunda cane ku buryo bw'uko nigisha sinibuka ko ari mu wa gatatu ariko abana bo mu wa mbere no mu wa kabiri baheza kwiga bose bagaca baza muri klasi wanje hajya abandi bana basohotse batashe jewe sinataha naca ngumaye kuko abandi bana bo mu yandi maklase baca baza ngo bagomba kwigishwa nanje Yesu we nkanezererwa abo bana nabonye Imana nkemera nkagumana nabo iminota mikeyi ndabaganiriza ndabatwengesha hama rero ngaca ndabasezera bagataha igihe cyo kuhava bavuze bati abigisha bashasha baje hano kumugara turi benshi none rero hinge tubahe invitation bagende gukorera handi habuza abarimu rero kurabo kubera yuko naje nari mushasha anje ngaho kumugara baca babajewe abarije bakuraho baca bandungika ahantu bita mwirarire aho hantu mwirarire ndavuga nti Mana none aha hantu nzohakora gute bizogenda gute kumbe mwirarire ni mwifire y'ubugesera ahantu nyene kure hari kure kubera yuko ntarimenyereye izo ngendo hama rero ndavuga Mana none hari ahantu nzoba hehe bizogenda gute Imana irambwira ati ndahariya ndagutumye uzogenda uzokora iminsi 3 gusa hama uzogaruka ndavuga nti mbega yemwe ivyo byojo nibiki ndagenda aho mwirarire ngiyeyo uko byagenze abyibuka baravyibuka nca nsanga nta home iriyo ntaho kurara hariho hama aho kurara ndahabuze nsanga kwishengero ryaho baca baranyakira niho nashikiye umenga nashitseho kuwa gatanu ndahaba kuwa gatandatu no kuwa Mungu mba ku rusengero aho ku rusengero Mwami Yesu twahagiriye umugisha na bene data bari bahari twarara turasenga twarara turaririmba twarara turavuga Yesu Mana we nukuri muri iyo minsi 3 naraye aho hantu mwirarire Imana y'ububashi hezegira abakozi b'Imana bahariya twagiranye umugisha nabo bantu b'Imana twararana aho hantu bari abakozi b'Imana murazi iyo kenshi hari ukuntu bakunda kuza bakakorana bavuye mu mihingo hirya no hino bakamara iminsi biga sinzi ko biga Bibiliya zindi ariko bari benshi bakoraniye nahasanze ico gihe kumbe Yesu yaranzanye aho hantu kugira ngo mbane nabo bantu muri iyo minsi 3 naba mu cumba c'urusengero kunzu nyene yaho Imana iramezagira iraduhezagira mu minsi 3 Imana itivayo rero candavayo nsubira mu Rumonge kuvuga ni hahandi mwirarire mwantuma nta kibanza cyo kuraramo kiriho bene data ya Mana tugendana yagendera gutuma tigenda hariya na hariya uko niko yabikoze ikagenda irantuma nkamara 30 jours kumugara izo 30 jours nazikoze iki nazikoze n'abakristo baho kumugara dusangira amasengesho dusengera hamwe ku mugoroba tugirana imikesha ibintu byose bimeze neza nkuko mubizi Imana yo yirazi cyari yatumye cyarico Imana nishimwe mwirarire namaranye iminsi 3 naye bakozi b'Imana naho nyene Imana idukoresha Imana nishimwe mvuye mwirarire baca banshira ahantu bita mu Nyagasaka aho mu Nyagasaka rero niho nakoze gushika ndahave nje kurongo nahavuye hoho nahamaze nk'imyaka umenga nk'ibiri kandi Yesu Kristo Munyanazareti nashimwe yantahe nababwira yuko nabonye mu marayika anzanira ama carte d'invitation ngo nshira abantu Imana ijya message yayimpereye aho hantu bita mu Nyagasaka Imana y'ububasha ifise kwigenza ibintu byose neza navuyeyo rero aho mu Nyagasaka Imana inkoresheje ngaho hantu bari babizi twarakoranye neza Imana nishimwe hanyuma gihe cy'Imana kigeze niho rero naca mvayo ngenda gukora ikiremba kuri centre hanyuma naho ndahava nja gukora ibujumbura na ngiye kurongorwa rero muri ibyo byose ngiye kurongorwa rero ibujumbura naho rero naciye nkora kuri Stella
ngiye nkoze kuri Stella sinzi ngo sinibuka ko noba nakoze umwaka canke imyaka 2 ariko Imana yo mwijuru yaciye